babanka ko tubamenya hama tubamenye tukavuga tuti abantu amajwi bakwiye. Rero niyo mpamvu siyindi yo kunyegeza kugira urutonde rwugaye. Bashaka gushiraho abantu bashobora kumanipira bakabagira ibikoresho, amubwiye ati dukora iki atazi kwiyumvira, kuko avuga ati jewe n'ubundi nashizweho ntabibereye, reka ngira ivyo bambariye. Abo bashirwaho ku mpande zugaye nibo abantu bakeneye gushimira mu bari bagiye bakora. None nkabo uzohava uvuga uti hari ijambo woba kuko bashirwaho kugira ngo bakingirwe, kugira ngo ivyo bakora vyose babandanye babishigikira. Kandi intonde zugaye kenshi nta mugambi ifise, igaca iharura iti mbega twoshiraho abantu bijunja n'ijambo bashobora guhagararira abanyagihugu, mbega tuzohava duhangama, mbega ntibazovamwo batugwanya. Nico gituma bishira ngombwa yuko baca bafata ico twita injati zigaca ziba arizo bashira imbere, aho kuja kuba abavugizi b'abanyagihugu baca baja kuba abavugizi ba leta. Ico gituma urumva rero iyo bariko bariyamamaza rero bashize imbere ubutazorangura uwo mugambi nta na kimwe biheza ngo bihindure kuri bo, kuko ntibagenda mu myamamazo ngo bagiye kumviriza imigambi. Ubundi amatora y'urutonde rwugaye si amatora mu bisanzwe. Iyo bareka umuntu akitoza ku gatwe kiwe, igihugu caje kikogorora kigatera imbere, umwe wese agashira imbere imigambi. Nukuri aho nivyo batwarwa n'ibishobisho ugasanga bazanye nk'umuntu ngo nuko ari umutunzi atasha afashije igihugu, hamwe hazozagira batoye nk'itegeko atazi kuvuga ati ariko hinyanyura ngaha canke igira ibi n'ibi, ugasanga ni ukwemeza gusa no kuduza amaboko vyonyene. Burya kugira urutonde rwuguruye ni vyiza cane, naribonye ku 1993 ndibuka yuko abantu bashizeho ico gihe babona urya yaranguye ibi agakora n'ibintu bakanabibona yuko yabikoze, kuko ico gihe hari higanwa. Ariko uyu munsi ihiganwa ririho niyo kwica abantu, niyo kunyuruza abantu, kandi ivyo ntisi bitangaje kuko urumva nabe nyene bakoze amakosa baja muri permanence nkuru gukubitirwayo.